Mukanya rero reka ndamusabe DJ. Vos applaudissements s'il vous plaît. Banaberewe basa neza ariko rero akari nyuma karahi ego Barabingeme 200 tugira tumenye amazina ya 10 babandanya muri rino higanwa rya Miss Burundi 2025 bazoba bagiye mu gice demi-finale igice gishiri ca nyuma ca rino higanwa. Yes, bado ni 20 lakini 10 wanaendelea safari, 10 wanarudi nyumbani ili waweze kujiandaa for the next year. Yes. Ouais, voilà. Il y a quelque chose, mais Dieu est toujours là. Gardez l'espoir. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. Merci DJ. Ni mutwenge mbere yuko nakira president wa jury mubanze mutwenge kuko niyavuga hariho gutwenga no kundi kuntu. Banze mutwenge. Mutwenge kabisa. Nyakubahwa president wa jury mushinga nahe waserukiye aburongoye umugwi ukomeye cyane ubahwa ku rwego rw'igihugu n'isi yose. Turakwakiriye udushikirize ibyavuye mu mwiherero. Mukomera amashi menshi. Ego murakoze cyane. Uno munsi nahinduye gatoya. Dushimira abantu bose bari muri kino kibanza kuva dutangura bino bikorwa. Twari kumwe n'abantu batari bakeya muri kino kibanza, turabashimiye cyane mwese. Twari kumwe namwe mwabonye ibyo twashoboye gukora imbere yanyu, imbere y'abakunzi bariko barakurikirana bino birori mbonesha kure canke bari ku muhana iwabo. Twashoboye kumviriza abantu b'ingeme imigambi yabo, bashoboye kutwereka ubwenge bafise, ubwira n'ubukerebutsi mu vyerekeye ivy'imigambi. Twafasha akanya na twebwe turiherera kugira ngo dushobore gutora 10 mu basigana mw'ihiganwa. Nk'uko mubizi haburana babiri hagatsinda umwe, hama twashoboye kubumviriza, twashoboye kubaha amanota, twashoboye no kuyaga hagati yacu kugira ngo dushobore kuronka ababandanya muri rino higanwa igice cya kabiri cya rino higanwa. Rero novuga gute ndabatera intege mwese. Twari kumwe kuva mu ma audition aho twashoboye kuyaga na mwese, murashoboye guca imbere y'umugwi utanga amanota, muratubwira ivyifuzo byanyu, muratubwira imigambi mufise. Twongere tubakeze ubona mwarashoboye gutera intambwe, muraza kwiyandikisha mu higanwa, muranaca umuce wa mbere w'ihiganwa, murawusozera muja muri uwo muce. Twabonye byinshi cyane umunsi wa mbere igihe twabakira mu ma audition, hariho ibyo twabonye no munsi byateye intambwe. Ni kuvuga yuko hari ibintu byinshi mwize, hari ibintu byinshi mwashoboye gukorera ko ku mpanuro twagiye turabaha. Twabonye ibintu byinshi mwagiye muramiriyo hamwese. Tubakeze kuri icyo kintu. Twongere kandi tubakeze
ukungere mwabyifashemo ngaha imbere yacu n'imbere y'abariko baradukurikirana bose abarundi n'abarundikazi bariko barakurikirana bumvise imigambi irashe itomoye mwese mufise igihugu cacu kubw'abarundi n'abarundikazi ku mitumba yose y'Uburundi no mu ntara zose novuga nti nakaryo keza hano muri no higanwa turi kumwe n'amashirahamwe n'amabanki n'abakenyezi n'inzego zitandukanye ndibaza yuko ni umwanya mwiza yuko bumva imigambi yanyu kandi ntiyazobura abazoza kubegera ngo babaherekeze rero kuri kubataza gusigara mu higanwa tubatera intege ntibe etape ya nyuma ahubwo mubandanye mudodora kuko nta mugambi n'umwe mubi twumvise nuko rero ntarinze kurandira rero twagira tubabwire ingene biza kugenda turaza kubabwira amanimero y'abasigaye mu higanwa abo tugiye turavuga inimero tugiye turavuga muca mwegera imbere gatoya nuko hama jewe akazi ntikari koroshe ariko reka tubabwire icyo twashitseko mu mugwi utanga amanota inimero la candidate numéro ouais, la candidate numéro 56 va rester dans notre pays. La candidate numéro 19 reste dans la compétition. La candidate numéro 34. Et ensuite, la candidate numéro 14 reste dans la compétition. La candidate numéro 50 reste dans la compétition. La candidate numéro... Je cherche la candidate. La candidate numéro 1 reste dans le concours. La candidate numéro 36 reste dans la compétition. Candidate numéro 58. Et ensuite, la candidate numéro 9 reste dans la compétition. La candidate numéro 5 reste dans la compétition. Voilà les 10 candidates retenues pour
la province de Bujumbura, qui vont continuer dans les demi-finales qui auront lieu au mois de juin. Merci beaucoup. Plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Nous avons donc reçu les candidats qui vont continuer dans la demi-finale. Merci. Comme vous avez umunezero wanyu, amashimeshi. Reka nsabe wa mugwi ufise amakado kugira ngo ucuza ubaha amakado bose 200 mubakomere amashimeshi cyane. Toutes les candidates qui ont participé à ce quart de finale vont recevoir leur cadeau de la part de la société Ingo, organisatrice de cet événement. Reka nsabe iriya table ku cubahiro cabo aba miss begera imbere gatoya kugira badufashe gatoya, ariko nsabe DJ nawene abaherekeze mu gihe bazoba bariko barahaguruka bariko baregera imbere. Thank you. Reka nsabe na Zain na Chloe na bene baze kudufasha tunyaruse gatoya. Bahejeje kuronka ano makado tuca tubaha uburenganzira bwo gusubira inyuma kugira ngo bajya 10 bahejeje gutorwa baci bagenda kwambara umwambaro mushasha werekana yuko binjiye muri demi-finale. Iyo mpuzu nayo baza kuba bambaye tuca tubabwira uwayikoze kugira ngo na wewe ukeneye kubegwa uzomenya aho utumbera. Reka rero tubaho uburenganzira abimbere kugira ngo bashobore gukurikirana kwa kundi nyene bagende abo 10 kugira bambare wa mwambaro mushasha. Yes, we go again. Bagiye kwihindura kugira bambare umwambaro mushasha babandi 10 bahejeje kuronka amahirwe yo kubandanya muri demi-finale. Reka nsabe orchestre y'Intatana batangure rero bakore ku mujya. Intatana baturyohere gatoya mu minota 8 kugira ngo tuce tubakira mu mwambaro mushasha. La marque qu'elle porte, c'est Maison Futura. Et des écharpes vont leur être remises par les candidates qui nous ont aidés, qui sont passés également par cette étape.
pour une prise de photo avec une écharpe de demi-finaliste.